Ndabaye mwaramutse abandi mwiriwe mwebwe mudukurikirana muri hirya no hino ku isi na cyane abakunzi b'ibiganiro by'intungamagara byama bica kuri ino televiziyo yanyu. Turabizi yuko muri benshi mubikurikirana kandi turazi yuko muri benshi mumaze gufashwa nabyo. Turabandanya no tubagezaho ubutumwa bw'intungamagara budufasha kumenya ingene twobungabunga amagara yacu kugira ngo tubeho tutagwaragurika, hanyuma bise no tukagwara tugakira vyoroshe mu kwivura dukoresheje ingaburo hamwe n'imiti yoroheje iva mu vyaremwe. Uno munsi tubafitiye ikiganiro ciza cyane kijanye n'ingwara igwiriye cyane mugo benshi batazi ko ari ingwara mbere bafata mirenegwe. Ingwara ni kimbazo c'ingwara yo kugira ubuvyibuhe bw'umurengera, bya bindi byo kuvyibuha umuntu akaba munini cyane gushikanaho asesinda, ivyo mu gifaransa bita obésité. Ico kibazo cyo kuvyibuha nkuko ubushakashatsi mu by'amagara y'abantu buvyerekana, ibice byinshi kwijana by'abantu mu bihugu bitandukanye na cyane ibihugu biteye imbere baravyibushe by'umurengera. Ariko hari igihe umuntu bishika akavyibuha ugasanga yarabaye munini nindi gaseseka ku buryo biboneka n'igihe umuravye. Ariko hari n'abandi bafite iyo ngorane bataraba banini cyane mu buryo bugaragara mugo bafite ico kibazo, no kuvuga bamaze kugira ikibazo c'ibiro byinshi birenze ku biro bategeza kuba bafise, ivyo bita surpoids canke surcharge pondérale mu mvugo y'abaganga. Ni benshi rero bafise ibiro byinshi birenze ivyo bategeza kuba bafise. Iyo rero bibandanije niho bagera ahantu baba banini cyane gushika naho inda ziseseka, obésité. Mvuze uko mwaca mumbaza ikibazo ati none umuntu agira ibiro birenga ku byo yategeza kuba afise ryari, mbega ateza kugira bingahe? Ico ni kibazo cy'inkora mutima kubera yuko umuntu ategeza kugira ibiro bihuriranye no kuntangana. Iyo umuntu agize ibiro by'umurengera binaje yategeza kugira aba yagwaye, aba yamaze kugira byo bibazo nababwira. Rero hariho uburyo bwo guharura ibiro vyawe kugira ngo urabe kufise ibiro bibereye bikwiye canke ko ari bike canke ko ari byinshi. Kandi nagira mpamagarira abantu mumbiza kino kiganiro mu bantu dukeneye kuba dufise amagara meza, ni byiza ko umuntu yoza yipima kugira amenye yuko afise ibiro bikwiye birenga canke bike, kuko iyo ari bike ubugwaye kandi ari byinshi ubugwaye. Hari ubuhinga bw'abaganga bwo guharura ivyo biyita mu gifaransa indice de masse corporelle, no kuvuga no guharura ibiro vyawe ubigeranije n'uburebure ufise. Bigenda gute rero? N'uburyo bubiri. Uburyo bwa mbere hariho ivyo bita formule yo kubiharura, bafata ibiro upima, no kuvuga bya biro upima ukaca ubigabura n'uburebure bwawe bwigwije kabiri, no kuvuga ni masse ugabuye na taille iri au carré ku bantu bashaka kuvyumva ndazi benshi mu ndimi Faransa. Ivyo rero ubikoze uko uratora igiharuro. Abaganga rero batwereka yuko igihe uba uri normal umeze neza, igiharuro utoye ariyo indice de masse corporelle yawe iteza kuba hagati y'ibice y'ibiharuro 18 n'igice gushika kuri 25. Ico gihe uba umeze neza. Mugabo iyo utoye ibiharuro biri munsi ya 18 n'igice uba ufise ibiro bike, yani majambo ufise ikibazo cyo kunamba, amaigrissement canke insuffisance pondérale. Iyo urenza ibiharuro 25 gushika kuri 30 ubufise bya bindi nababwira bita surpoids, kugira ibiro byinshi mugo ntuburaba obese, ntuburagira obésité, biba bikiri ibiro byinshi. Hanyuma iyo urengeje kuri 30 gushika kuri 35 40 uba wamaze kugira obésité, no kuvuga uko biduga niko obésité yawe iba ndende. Iyo umaze kurenza kuri 40 uba wamaze kuba umuntu munini, kandi naho ubona ukomeye ugendagenda, ariko ubundi ubugwaye ubusa n'umuntu ari ku musego. Ubwo n'uburyo bumwe bwo guharura ivyo biro, uharuye ivyo nababwiye indice de masse corporelle IMC mu mfunyapfunya. Ariko hari ubundi buryo bushobora korohera abantu bose umura atagiye ivyo by'ibiharuro birebire, no kuraba uburebure ufise hanyuma ukatugereranya n'ibiro ufise. Akarorero upima imetero na santimetero 50, byiza bategeza guca upima ibiro 50, kuvuga ibiro bikangana na santimetero zirenga ku metero, wateza guca upima ibiro 50. Upima imetero na santimetero 60, emetre 60, byiza bategeza gupima 60 kilo. Ariko hari ico bita marge de tolérance, no kuvuga ibiro bishobora kwihanganirwa. Iyo urenza ko indwi ntuburagwara canke habura ko indwi kuri bya bindi ntuburagwara. Mu gusanze upima nk'akaroro nk'imetero na santimetero 60
ugaca upima ibiro 80 uba wamaze kuba umuntu afise obesity. Upima 1.60 m ukaca upima ibiro 45 uba unamvye amaigrissement. Utegeza kuja hagati na hagati ibiro bikangana n'izo santimetero canke bikarenga ko 7 canke bikabura ko 7. Niko batwereka abahinga mu by'amagara y'abantu. Rero navuze yuko umuntu wese ashobora kwipima akoresheje ubwo buryo bubi akamenya ibiro afise, kuko kubimenya birahambaye cyane. Rero bamwe ntibazi yuko kuvyibuha ukaba munini canke kugira ibiro by'umurengera ari ingwara. Mugabo ubuvuzi muri rusange ku isi yose, mbere n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU muri cya gisata cyaryo kijanye n'ivy'amagara y'abantu OMS, Organisation Mondiale de la Santé, baremeza neza yuko ubuvyibuhe bw'umurengera ari ingwara, mbere imwe mu ngwara zikomeye abantu bakwiye kwirinda. Umuganga umwe wo muri Espagne yitwa Dr George Pamplona Roger mu gitabo yanditse cyitwa Croquer la vie yaranditse amajambo avuga ngo 1 kilo de trop équivaut à une année de moins sur l'espérance de vie. Kuba vyumva bisigura ngo ikiro kimwe kirenze kuvyo bateza gupima kingana n'umwaka uvuye ku myaka bateza kuramba. Uwo n'umuganga kandi w'umuhinga w'umuspecialiste mu bijanye n'ingwara hamwe n'ibijanye na nutrition ibifunguro. Ivyo yavuze rero tubifatiye ku murumva yuko ahubwo ari ingwara ikaze ku buryo igabanye n'imyaka yo kubaho. Hanyuma hari abandi baganga babiri banditse igitabo, abaganga b'Abanyamerika banditse igitabo cyitwa Health Power, aho bavuze ngo amajambo bavuze yasiguye mu Kirundi avuga ngo umuntu agendana ubuvyibuhe bw'umurengera gushika naho avyibuha akaba munini cyane indega seseka, ngo asa n'umuntu aba ahekereye ikibombe cyangwa igisasu igihe runaka kizoturika kigahitana ubuzima bwiwe. Iyo mvugo yabona hari imvugo isa n'ikabije, ariko ugerageje kuyisigura bisigura iki? Tugiye kuraba ingaruka ziterwa nuko umuntu yabaye munini akavyibuha cyane, uza gusanga bice bihura nayo majambo baganga bavuze. Kubera iki? Umuntu munini cyane ari mu bantu bagwara vyoroshe ingwara yivuduka rirenze ry'umurindi w'amaraso, hypertension arterielle, mukamuzi ko ari imwe mu ngwara zikomeye zidakira kandi zica, mbere zica abantu benshi mbere basinzikaye. Ugwara vyoroshe ingwara y'isukari, irangwa no kugira isukari nyinshi mu maraso, diabete. Ukagwara ingwara y'icika ry'umugongo ibabaza cyane bita nerve sciatique, kubera bamaze kuba umurengera ibiro bya bikaba byinshi biraremera uruti rw'umugongo, amagufa ngakaremerwa gushika nabi bishobora kukuvyarira ikibazo cyuko ahamwitiranirizo ry'umugongo amagufa yaho ashobora gukora nako, hanyuma bikaba byo byara ububabare bukomeye bw'iyo ngwara bita nerve sciatique. Kuba yizi ni ingwara mbi cyane kandi ibabaza igoye no kuvura. Ushobora kugwara ingwara yo kugira amasanganya y'imitsi yo mu bwonko, AVC cyangwa accident vasculaire cerebral, bitewe nuko bavyibushe by'umurengera. Murumva yuko rero izo ngwara zose tuvuze n'izindi zikomakomeye ushobora kugwara zivuye ku buvyibuhe bw'umurengera ni ingwara zikaze kandi zihitana amasinzi n'amasinzi y'abantu. Muca mwumva yuko ivyo bica bihura nayo amajambo y'abaganga yuko kumbe ubuvyibuhe bw'umurengera si n'ingwara gusa, ahubwo ni n'igisasu gishobora guhitana ubuzima bwawe mu mwanya muto. Mu gihe tumaze kumva yuko ari ikibazo gikomeye, birumvikana ko dukeneye kumenya uburyo bwo kwivura no kwikingira iki kibazo cy'ubuvyibuhe bw'umurengera no kugira ibiro byinshi. Ariko imbere yuko twoshika ku byo kwivura no kwikingira, turakeneye kumenya mbega iki kibazo cyangwa ingwara iterwa n'iki. Mu bushakashatsi bw'abahinga n'abaganga bwemezwa ku isi yose, mu bantu 100 bafise kino kibazo cy'ubuvyibuhe bw'umurengera, ibice 95 byabo babikuye mu buryo bonyene babayeho, na cyane cyane ku byo gufungura n'ibyo kunwa. Mu yandi majambo ni ikibazo dukura mu guhitamo kwacu, mu byo twafunguye, mu byo twanyoye, no mu buryo twitwara muri rusange. Hanyuma ibice 5% by'abantu bagwaye ino ngwara babikura ku bijanye n'akaronda, imiterere mvukanano, facteur héréditaire. Kubera yuko hari abantu atani ibintu birebire by'ibinure by'inzoga n'ibindi duhava tuvuga yihereje, kumure yirira ibiharage n'irengarenga n'amateke, ibintu bisanzwe, mu ugasanga mu muryango baravyibushe niko bameze. Abo rero ni babandi bagize ibice 5%, ariko ibice 95% ni ngorane dukura mu byo turya, mu byo tunwa, no mu bundi bumenyero bwo kubaho tubayeho mu buzima bwa misi yose. Abo rero babikura mu byo twihereza, mu byo tubayemo, nibo ba mbere bafise ikibazo, kubera yuko ivyo bakomeza kwihereza nivyo bikomeza gutuma ico kibazo kiba nabi
hanyuma kikaza kubakwegera za ndwara twavuga zikomakomeye nk'umurindi w'amaraso, amasanganya y'imitsi yo mu bwonko, amakanseri, amadiyabete n'ibindi. Niyo bituma aribo ba mbere twavuga yuko babangamiwe gusumba babandi babikuye ku bavyeyi canke ku ruhererekane rw'imiryango. Abaro babikora mu byo bihereza baba bafunguye iki? Mu bisanzwe kugira umuntu abe munini gushikana aho biboneka canke gushikana aho ibiro byiwe biba byinshi, ni ibinure biba byagwiriye mu ngaburo yiwe, ibyo bita lipide canke les acides gras canke les calories. Niyo mvugo ko anashaka menyerewe cyane iyo bimaze gushika mu mubiri, nivyo biza gutuma aba munini. Ibi navyo biba byavuye hehe? Mu bisanzwe mu byo twihereza hari ubwoko butatu bw'ibifungurwa umubiri uza gukoramo ibinure canke les calories, navyo ni indema mubiri, les protéines, ibinure ubwabyo, les lipides canke les acides gras, hamwe n'isukari, hydrate de carbone. Ivyo bitatu umubiri iyo tuvyihereje biciye mu buhinga bw'umubiri bita metabolisme du corps, umubiri urahinguramo ibinure biza kubikwa mu mubiri, hanyuma bikadufasha ibyo umubiri ukeneye gufashwa n'ibinure. Ibindi rero iyo byabaye byinshi nivyo biza gutuma umuntu aba munini cyane. Hari ibindi twihereza nk'isanganyangaburo, vitamine, ibyunyunyu, sele, minero, ivyo ntibiza gutuma umuntu aba munini kuko bifite ibindi bikorwa byabyo. Ivyo bitatu rero, indema mubiri, ibinure hamwe n'isukari, iyo ubyihereje ku bwinshi umubiri wawe ukagira ukakira indema mubiri nyinshi, ukagira ivyo bita hyperproteine, ni ukuvuga ngo indema mubiri nyinshi mu mubiri wawe, igitigo gifata ibice 40 by'indema mubiri kikabikoramo ubwoko bw'ibinure bita glycogen, bice bigenda bikibika mu misoso y'umubiri hamwe no mu bindi bice by'umubiri. Iyo rero byabaye byinshi nivyo biza gutuma umuntu usanga yabaye munini. Ibinure ubwabyo twihereza bivuye mu nyama, mu mata, mu magi, mu biyoba, mu mavoka, muri sezame no mu bindi byo kurya bitandukanye, bibaye byinshi navyo biza kurundana mu mubiri bikaza gutuma umuntu aba munini. Isukari kandi iva mu byo kurya byo kurya kama, imisigati, ivyamwa, ibiharage, umuceri, ibigori, hose hari n'isukari. Hakaba n'isukari yo mu mafanta, mu maji, mu nzoga, yose ni isukari, usibye ko ifise uko itandukanye, sivyo twiko turavuga muno mwanya. Mugo ibaye nyinshi nayo iza guhingurwamo bya binure bita glycogen bikozwe n'igitigo hamwe n'urwagasha, bigaca birundarundana mu mubiri, hanyuma bikazoza birakora buhoro buhoro iyo bikenewe. Mugo uwo mwanya byarundarundanye biza gutuma umubiri uciba munini, hanyuma bikaza biza guteza ingwara zitandukanye. Nico gituma ingaburo yacu dukwiye kuraba neza ntihabeho umurengera w'indema mubiri, umurengera w'ibinure n'umurengera w'isukari. Mu vyigwa rero bimaze gukorwa n'abahinga basanze indema mubiri hamwe n'ibinure biva mu bikoko, mu nyama no mu biva muri zo, amata n'ahandi, ariho hambere hava indema mubiri nyinshi hamwe n'ibinure byinshi, na cyane cyane ubwoko bw'ikinure kibi bita cholesterol LDL. Ico rero cyo ni kibi cyane kuko kihoma mu mitsi y'umubiri, mbere bitoroshe nuko gisohoka usanga gice kiguma kigandaniye mu mubiri, bigaca bituma rero umuntu akomeza kuba munini, bikamukwegera bwa buzima bw'umurengera, kuyongera kw'ibiro na za ndwara zitandukanye. Bisigura ngo ingaburo ziva ku bikoko nivyo bintu vya mbere bituma habaho kuvyibuha vy'umurengera, ni ukuvuga inyama, amata, amagi n'ibiva muri ivyo, hiyongereye ko n'isukari yo mu binyobwa bitandukanye. Ku isukari rero hari ikintu nshaka kuvuga. Icyambere twabonye ku isukari iratuma habaho umurengera w'ibinure bita glycogen, nuko ibaye nyinshi umubiri ntuyibika nk'isukari nk'intete, uyihingura mu bya binure bita glycogen biciye mu gikorwa cy'igitigu, hanyuma bikabikwa mu mubiri. Mugabo kandi abahinga bizi ivy'ingaburo basanze isukari uko iba nyinshi niko ituma ubwonko bwononekara, bukatakaza ubushobozi bwabo bwo gutanga inkaburamubiri, les hormones zitandukanye. Ubwonko numva bucyabuba ubunyantege nke, ibyo bita faiblesse hypothalamo-hypophysaire, ni ukuvuga agahimba ko mu bwonko bita hypophyse nako bita hypothalamus, bucyabuba faible, bukagira intege nke, ntibusubire gutanga inkaburamubiri zikenewe mu gutunganya ikora ry'umubiri. Mu nkaburamubiri zica zibura hariho iyo bita hormone mobilisateur de graisse, ni ukuvuga ni inkaburamubiri igihe cyo gutunganya urugero rw'ibinure mu mubiri kugira ngo bibe bimeze neza, ntibibe byinshi, ntibirundarundane. Iyo guhereza isukari cyane, abahinga basanze iyo hormone mobilisateur de graisse, ni ukuvuga iyo nkaburamubiri igihe cyo gutunganya urugero rw'ibinure ica ibura kubera yuko ya sukari yononye ubwonko ntibusubire kuyitanga.
iyo nkabura mubiri ibuze ari yarijeje gutuma ibinure bimera neza mu mubiri ni hahandi ibinure bice birundarundana mu mubiri mbere kenshi ugasanga byarundarundanye mu kajagari ugasanga umuntu hari ibihimba bimwe byibushe ahandi ni muto muto nk'akaro ugasanga nk'izosi ni rinini cyangwa igihimba cya ruguru ni kinini mu gepfo naho amaguru ni mato mato murabona abantu bameze nk'uko ibinure no kuvuga ngo ntiba bimeze neza biba bipanze neza byabaye byinshi cyambere kandi bica birundarundana nabi kubera iyo hormone mobilisateur de graisse yabuze itewe n'uko ubwonko butayitanze bivanye n'uko isukari hamwe n'ibindi bishobora konona ikora ry'ubwonko byatumye ibura murumva yuko rero ivyo bitatu indema mubiri ibinure n'isukari by'umurengera nivyo bituma tugira ubuvyibuhe bw'umurengera tutibagiye kandi nka alcool iva mu nzoga n'ibindi bintu twihereza dushobora kwihereza bituma umubiri ukora nabi ivyo mugabo nibyo soko rya mbere byo kuba munini umuntu akaba munini agasesera hari ubundi bumenyero tubayemo bwo kubaho butuma dushobora kuba banini cyane akarorero hari abantu mu buzima bwabo bamara umwanya munini bicaye cyangwa baryamye badakora ngo baruhe batagendagenda batikorera ibintu kandi umuntu yaremewe kuguma akora icyo gituma na Bibiliya kubasoma Bibiliya Imana ngo yahaye itongo ideni kugira arihime arikorere suko yarakenye kwari kugira ngo umubiri ugire icyo bita muvuma canke imyimenyerezo abantu no baguma bicaye umwanya munini bari mu bantu bavyibuha cyane uko na bya bindi bihereza usanga umubiri utariko urabitunganya neza abo nabandi bashobora kuvyibuha vy'umurengera ikindi gishobora gutuma umuntu agira ubuvyibuhe bw'umurengera no gufungura mu buryo bw'akajagari kugumutoragura utuntu ufungura mu gitondo saa 4 saa 3 umumbati utwema agasambusha ubuntu nk'ubu kujya mu buryo bw'imburagihe abahinga basanze biri mu bintu bituma igikorwa cyo gutunganya ibifungurwa cy'umubiri metabolisme giko kigenda nabi cyane bigatuma ibyo kurya byinshi twihereje na cyane cyane nk'indema mubiri n'ibinure na ya sukari nyene bice birundana mu mubiri hanyuma bigatuma umuntu aba munini kandi bikamukwegera ingwara ibyo n'ibindi bituma tugira ikibazo aharonse nshaka gukebura abantu bamwe bitwa abakizwa canke abantu ego iyo mvugo nyene imenyerewe usanga barahevye inzoga bakabikingiye kuborerwa no kuvyibuha cyane uko inzoga ziri mu bintu bituma umuntu avyibuha cyane mugo ugasanga buri mugoroba ni mu kabare mu mafanta no mu nyama icambere izo nyama twabonye ko zizotuma uvyibuha vy'umurengera hanyuma ikindi isukari mu mafanta hari isukari nyinshi mu maji atandukanye tugura hari isukari nyinshi kuburyo iyo sukari nyinshi uri kurabamo ayo mafanta na nta mutandukanye n'umwe ari karanywa inzoga usibye gusa yuko utaza kuborerwa mu tembagare mugo mwese muri ko muri cumubiri kuko isukari nayo iri mu bintu biteza ibibazo byinshi bikomeye no kuvyibuha vy'umurengera birimo aha rero yari inkebuzo kuri abo kuko usanga tubafise usanga bavuga ko bakizwe mu gasaranga bakuyeho inzoga ariko bace bihereza ibindi ku rugero runini cyane batazi yuko bariko bariyo none ivyo nivyo novuga bituma umuntu agira ikibazo cyo kuvyibuha by'umurengera none rero umuntu yamaze kugira icyo kibazo twamufasha iki ibintu tumufasha ni bibiri icyambere si imiti tumuha mu bisanzwe umuntu avyibushe by'umurengera ntakeneye imiti cyane yaba iyo kwa muganga cyangwa imiti kama ikintu cyambere akeneye nuko wenyene abanza kugira indero discipline mu byo gufungura mu byo kunwa no mu zindi nyifata akirinda bya bintu twavuga uko soye uburyo bwo gufungura ugafungura ku rutonde ubishoboye bivanye n'ubuzima urimo ugafungura ku masaha adahindagurika hanyuma ukatugabanya ibintu bihereza biri mu binure na cyane cyane ibinure by'ibikoko inyama amasukari inzoga n'ibindi ukabigabanya ugasigara ufungura ibyo kurya bisanzwe byoroshe ibyo navyo bifata ku rugero ruto cyane bigukundi ukabiheba kuko nta kibazo uzoba ushoboye kwikingira icyo kibazo mu gihe utarakigira cyane ube wivuye mu gihe woba waramaze kuvyibuha by'umurengera kwivura rero bigenda buhoro ukamara igihe uri kwiyo discipline uzosanga ibiro byagiye bigabanuka ushika naho usanga ibiro bisa bingana n'ibyo bateza kugira cyane kubw'amahirwe bingana n'ibyo bateza kugira cyo ni cyambere discipline icya kabiri mu byo dufungura hariho ibintu umuntu yogira nyambere cyangwa yo kwitwararika bishobora kumufasha kugabanya ibinure vyo mu mubiri ku rugero runini hanyuma umuntu akagira ibiro bike akagabanuka ndavuga ibintu bishika nka bine gusa nyarukije icyambere kunywa amazi menshi muko mvuze menshi tuvuga menshi cyane akwiye arimo indimu ku muntu akuze afungura kandi akora arashobora kwihereza hagati y'ilitiro 3 n'ilitiro 5 z'amazi ku munsi mbere mu kiho baravuga yuko nabo muri litiro 6 atakibazo ko haba hashushe
ayo mazi rero mu gihe udafise ingwara y'ubushe bwo mushishito bita gastrite wokanyiramwo indimu ku buryo mu litiro imwe woshiramo indimu zibiri. Indimu rero ni cyamwa ni gifungwa c'akamaro cyuzuyemo ibintu vy'ama acide meza nk'izo bita acide kumarique, acide ascorbique, acide citrique ziza gufasha guturira ibinure mu mubiri bigashonga bikagabanuka ku rugero runini umuntu akoroherwa akagabanuka. Amazi rero n'indimu hagati y'ilitiro 5 na 3 ku munsi mu litiro bakanyemo indimu zibiri zimeze neza zitumiye ku zuba byo gufasha cyane kugabanuka. Icyo ni cyambere. Icya kabiri salade y'imboga mbisi canke jus kuko imboga ushobora kuzikoramo jus cyangwa ukazikoramo salade nazo zobiziye igitunguru gitukura, oignon rouge, tungurusumu, ayi, carotte n'indimu nyene. Ushaka urashobora kongeramo na concombre, ukongeramo radi, ukongeramo beterave, byose byo ushobora kuronka mugabo igitunguru gitukura na tungurusumu n'indimu ibyo bibe mu vya mbere. Ibyo rero ushobora kubitegura kumwe bategura isalade wabironze mu mazi ameza byiza yobashushe ukabikatagura ugashira ngaho ugashira ko banashaka igipande cya avoka ariko bimwe bita mayonnaise ukabireka. Urashobora gushiramwo ivoka nayivuze n'ibindi ubona tangorane iyo salade ukayihereza canke ufise twa dukoresho two gusya blender mixer ukabisya ugakora umutobe wavyo kuko biratanga umutobe mwiza. Uwo mutobe ukawihereza canke iyo salade ukayihereza bigushobokeye nka buri munsi canke gatatu mu ndwi canke kane. Iyo salade rero ibigwiriyemo ibintu bita arsine, amavitamine umugwa A, amavitamine umugwa C, ivyunyunyu n'isanganyangaburo, ivyo bita quercétine biba mu gitunguru bifasha cyane ibinure vyawe mu gushonga bikagabanuka ku rugero runini, igitigu kikabihingura kikabisohora umubiri wawe ukoroherwa ibinure bikagabanuka. Iyo salade rero iyo jus canke jus imboga mbisi ni ikintu gihambaye kandi gikomeye ku bantu bamwe bashobora kuba bafite ibindi bibazo by'indwara zitandukanye. Imbere yuko bavyihereza ni byiza ko banza kurondera umuntu abifise mu buhinga akabafasha. Icya gatatu ni ukuhereza ivyayi cyangwa icyayi gikozwe mu bintu bitandukanye bishobora gufasha kugabanuka kw'ibinure mu mubiri. Hariho nk'icyatsi bita thé vert benshi murakizi kiragabanya ibinure mu mubiri. Kuhereza icyayi cya thé vert ni byiza cyane. Hariho icyayi cy'ubwoko bw'ibintu by'ibirungo bita romarin cyangwa ibyo bita thyme, thym cyangwa ibyo bita citronelle ni twazitunga tabita mu cyayi. Hariho n'ibyo bita cannelle. Ibyo byose n'ubwoko bw'ibintu bihereza mu icyayi bimeze nk'ibirungo kandi binaryoshe bisa akamoto keza. Birafasha cyane gusanga biriko biragabanura ibinure byawe mu mubiri kubera ubwoko bw'amavuta abamo bita huile essentielle. Iyo ageze mu mubiri agenda asohora ibintu by'ibinure n'ubucafu n'ibindi bitandukanye umubiri wawe ukaremuruka hanyuma ukagenda ugabanuka buhoro buhoro. Icyo ni icya gatatu. Icya kane ni ukugira imyimenyerezo ngororamubiri sport. Kugira sport nabyo birafasha cyane. Murabibona iyo wirukanze ugaterura ibintu ukagira ibintu bitandukanye umubiri urumva ko waruhutse indugumbi kabira ukumva ko uremurutse. Sport nawo n'umuti kandi ni ikintu gihambaye. Ibyo bine rero ndababwiye uvyongeye kugira ya discipline yo kudapfa gufungura ibyo aribyo byose ukagabanya bya bintu bituma uvyibuha vy'umurengera ugenda uragabanuka buhoro buhoro ibinure bikagabanuka uburinzi bukagabanuka ugasanga warorohewe ukaba wikingiye za ngorane wohuye nazo iyo uguma uvyibushe vy'umurengera. Ntihagire rero umuntu asaba gufinisha kino kibazo ni ikibazo gikomeye kandi gisinzikaza abantu benshi kandi gihitana ubuzima bw'abantu benshi kandi ntihagire umuntu asaba kuguma ari ngaho yibaza ngo ntacyo yokora. Ibyo ndababwiye murabikora muzobona yuko bibafitiye akamaro. Reka ngarukiriza ngaho ikiganiro cyacu dushishikariza abantu mukunda amagara yanyu mwifuza kubaho mufise amagara mazima kumviriza ibiganiro nk'ibi kubisangiza n'abagenzi banyu kubaza ibibazo mu gihe hari ibyo mutatahuye cyangwa mufise ikindi kibazo mwifuza ko tubafasha. Turi ngaha ku bwanyu kandi no televiziyo nayo iri ngaha ku bwanyu kugira ngo bikunde mugire amagara meza mubeho mwivura kandi mwikingira indwara biciye mu byaremwe. Murakoze cyane. Imana ibaheze.